iyi ndamaze kuyikuramwo amatongo 2 iramaze kumpa umugore n'umuryango abana 2 n'igihe hazanye utuntu nyine tuba barataye nyine tudahwase tukatoa tukarobanura tukaza guteka tugafungura tukabona kuramuka aha ndakinishira hamwe nkakini kirimba nkatonga umuryango ntibigira baburi ico bagira igitenge yo nduza umugore abona igitenge gishasha kiza ukaza ngaho kuri iryo yarara biba vyiza biba bibi uraturonka nyene twabana bafungura kuri uwo mwanya nk'ubu maze guca 5 kuva mu gitondo Job, aho tuje ni muri Gisyo quartier Gisyo aho twagende aho bitwa kubimanga kubiyarara aho twasanga abantu benshi abamama abapapa abana inkumi imisore abo bose baba tubwira ngo bari kurondera ico burirenza bari kurondera ico bafungura ariko natwe tukibaza ngo mbega nka bino bihe vy'imvura turimwo bano bamama hari abamama bibungenze hari abana bashaka kuja kwishure none se abana b'igihugu mbega vyari bikwiriye ko baguma ku kiyarara ariko ivyo biragatsindwa niyo mpamvu twabagende kugira ngo dushobore kubayagisha tumve rimwe canke 2 bashobora kuba batuyagira ubuzima bwabo ndetse batubwire igihe bamaze hano ku kiyarara cha bless jewe ndi umunyagihugu kenshi nakunze guca ngaha iki kimanga ndabona kiri ahantu kiratwara amazu ndetse no hakurya murabona ko catwaye n'imva ico no basaba abantu baza ngaha abahegereye murabe mu protege aba bana urugwaruka uburundi bw'ejo hama ntihagire ugwa mu iki kimanga kimutware ikindi naco no vuga aba bana abana bariga ariko nosaba ko mu kw'icenda abana bose baje ku mashure nibavuge ngo ibikoresho ntavyo nibaje mu masengero nibaje hehe ntibazobura ibikoresho erega usenga Imana iraguha igikoresho nta na kimwe umuntu ashobora kubura yizeye Imana. Ego harakandi kabazo akazina kanje nako nitwa Bukuru Marti. Ego
kumbure iyo muri guca hano murahasanga bajya bijya bibondo, murahasanga bajya abavyeyi. None nk'ico mwebwe ku ruhara rwanyu mushobora kuba mwosaba kuri aba bantu bari hano, kumbure ndetse ngira birashobora kuba vyoshika mukavuga muti mwovugana nabo canke ico mushobora kuba mwofasha ivyo bibondo. Vy'ukuri mugerageje kwihweza murabona yuko birakwiye koko mu gihe aba bantu bari hano kuri kino kimanga, vy'ukuri ko bano bana canke bano bamama boguma hano canke vy'ukuri hano hantu boshobora kugira nte kuhava bakarondera ico bokora. Go icyo novuga kuri bano bamama, hajya umumama arinze ava mu rugo akaza ngaha ukabona yatoye nk'amakara nk'uko, hariho abamama benshi baba babayeho, harimo n'abadafise abagabo erega. Uko yaba bari bafise abagabo ntibari kuza ngaha ku iki kimanga, cyangwa nabo bakagira abagabo erega. Hariho abamama birihira amazu, hariho abamama batunze abagabo bakitirirwa ko bafise abagabo, abagabo nibo baharasiyo abamama bakiyambika kira kitu mu rugo bakimenya. Ijambo ni iryo. Ego mama, reka tubashimire. Uyu ni umumama umwe muri bamwe bashobora kuba bakunda guca kuri ino barabara bakabona bino bibondo canke abamama bari hano vy'ukuri, ariko naho bashobora kuba bari kuri kino kimanga ntabwo baba baje hano ngo baje gutembera canke ngo baje kuvizita, ariko baza hano kuri kino kimanga baje kurondera utwo bafungura. Ariko saba mama gusa, hari igihe dushobora kubona hari imisore canke abapapa bari hano bari kurondera icori kesha. Reka mama tubashimire, murakoze cyane, Imana ibahezagire, murakoze cyane. Ego murakoze. Ego hari umwe dushoboye kuba twasanga umusore, anakona umusore atagase sana kandi afise inguvu nyinshi cyane. Rero dushoboye kuba twamusanga kuri kino cavu ca hano muri quartier Gisyo. Reka twumvirize uno mupo atubarire. Vipi bro? Sawa kweli. Umeze neza? Imeze neza kweli. Eba man, ndabona uratagase bro. None hano haboro habona gute? Hano ni heza kweli. Hameze neza? Eba ndabona kweli job kazi kameze neza, ndabona nyene usanye n'umuntu atagase nyene ukuntu, ariko man maisha ni hatari. Jewe ndashima kuko nko mwikazi yaha ubona nirirwa misi yose. Iyi ndamaze kuyikuramwo amatongo 2. Iramaze kumpa umugore n'umuryango abana 2 kandi mvuka ikarusi mugabo kuburyo nabonye ikaza ariyo yoroshe kandi itanga amahera. Aha ndakinishira hamwe nkakina ikirimba nkatunga umuryango, ntibigira baburi ico bajya igitenge yo nduza umugore abona igitenge gishasha kizi. Mbo nanje yo ndino ndonka amahoro ku kazi, ata muntu andabisha kwijisha ati ngukora nabukora neza. Ndavuga ati jaka kazi hako nzogahemukira no tumamfa akazi nkuramwe yongya saa 6 nijoro nkambika umugore kira ku kwezi cambi yavyaye ibikorwa bikaboneka. Impeshi rungika ikirayi igarage yagahene nkaronka udukenewe nkinjiza mu rugo. Ntera njyoye kwamvuga ati none akazi ko bagasumbaka nokora ko bakahe kuburyo leta yabuze ubuzi abarundi yodukwiragiza dukore. Yacivuga ati ni muhezagirwe mukore ubwo mushoboye, buzana kamaro buzana amahoro, atangorane mu mubiri ntangwara, mu rugo ntangorane ntanzara, kuko iyo ndi ngaha ndakora nkanezerwa. Nk'ubu maze guca 5 kuva mu gitondo, ahamenya ko 2 biri kereka ipare mwishira hamwe, 3 ni rasiyo, 1000 cy'ijoro 1000 cy'umurango. Ikindi naco nico intega bizoza yejo ntaramenya kandi kaze nzokoreje. Hello my people, yo tumanye ni wawundi nyene aratubwiye umusore wacu ngo iyo ari kuri kino kiyarara ibintu bigenda neza. Mane hari wo kubaza ngo mbega iyo abantu twibaza ngo bamerewe neza nabagira mu modoka nziza, mbega n'umuntu aba mu nzu nziza. Oya, ivyo aratubwiye ngo jewe ubuzima bwanje burahagije, iyo ndi kuri kino kiyarara narashoboye gutunga umugore, ndafise impene, ndashobora kugura inka biciye muri kino kiyarara. Aravuze ngo ubuzima bwanje bwifashe neza. Rero umusore wacu turamushimiye gose, mu gihe ashoboye kutwereka ngo hako noja kwiba nzoza kukiyara kugira ngo nshobore kuronka ico ngirane nshobora gufungura. Rero ibi vyofasha n'abandi abariko baratumva, mwebwe muri ko muraturaba. Reka imbere ko twibandaniriza, reka umanze ungirire comment, share na hariya kugira ngo ibintu bigende neza.
ego turi kubandanya tubayagira, turi kubandanya tubereka uyu mwanya nawo turi muri kino kibanza aho dushoboye kuba duhura n'abamama babiri aho tubasanze hano ku Kiyarara. Barashoboye kuba batubwira bati ubuzima bwa hano ku Kiyarara turabuzi, ubuzima bwo ku Kiyarara twarabuboye, twarahabaye. Reka rero tubabaze rimwe canke abiri bashobore kubanza kwanza baduha umwidondoro kugira ngo bashobore kutwereka ubuzima bwaha uko bushobora kuba byifashe. Turabaramukije muvyeyi. Namahoro. Mumeze neza? Turashima. Murakomeye? Yego. Byukuri ndabona musa neza. Si cyane. Hano ku Kiyarara mwaronse icyo mufungura? Ku Kiyarara ni rusange ntaco twarose. Ntaco mwaronse? Aya. Hama reka nshobore kuramutsa uyu nawe ari mu bubamfu bwanje kugira ngo nshobore kumuramutsa ndetse nawe atwidondore atubwire ndetse n'akazina kiwe. Turabaramukije muvyeyi. Namahoro. Mumeze neza? Turashima. Murakomeye? Nukuri turashima uko biri kose. Ego akayaga kano ku Kiyarara ukumva kameze gute? Akayaga ko ngaho Kiyarara nyene n'akantu kaza gahungabanira mu bintu vy'ubucafu urumva niko bakamota neza. Ya ndugu zangu nshuti zanje naho narimvuze nga akayaga hano ku Kiyarara ntabwo ari akayaga kameze neza. Hama muvyeyi dushuye kuba tubasanga hano ku Kiyarara ndetse twasanze abantu benshi haraba mama ndetse hari n'abana imisore kumbure n'abapapa. Mbega burya ubuzima bwa hano ku Kiyarara buroroha? Aya ntabwo bworoshe. N'ubuzima bugoye cyane gose uhura n'ibibazo bingwara uri kurahano baye ibintu by'amakara ugasanga ni ibintu nyene cyane bishisha mugabo kubera ari ubuzima bubi ukavuga ati nta kundi nta kono bigenza reka ndabe ko norondera ico nokuramo ndabe ko ndarafunguye. None hano ku Kiyarara ko muhaza kumbure murahaza imisi yose kumbure mushobora kuba muharonka ivyo mufungura. Mbega kugira ngo mushobore kuronka hano ico mufungura no ku Kiyarara ni igiki muba mwaronse kugira ngo mushobore kuronka ico mufungura na rigena cyane tubona ko ni ibintu vy'ibiyarara biba byavuye mu mpangu baba bataye. Cyane turasanza iryo yarara babakuye mu mpangu tugakuramwo barya makara y'amacenga baba barataye n'igihe hazanye utuntu nyene tuba barataye nyene tudahwase tukatoa tukarobanura tukaza guteka tugafungura tukabona kuramuka. Ndugu yangu kweri urumva yuko ubuzima bwo ku Kiyarara n'ubuzima butameze neza n'ubuzima butaryoshe. Kumbure babantu muri hariya muhira mubone yuko iyo muri ko muratera ibintu muri ya mifuko muri ya magunira kumbure mu gihe mubone iyo muri ko muramenya za mfungurwa hari umuntu aba ari ku Kiyarara abarindiye ko ari ikintu za gushira muri ryagunira kugira ngo nawe aze kugira ante aze gushikirwa. Vyukuri maisha ni ya Mungu. Urafise abana? Jenda afise abana. Urafise abana ariko rero tugerageje kwihweza ubuzima bwa ku Kiyarara twabonye ko butoroshe. Vyukuri abana urashobora kuronka ico bafungurira gikwiye? Kuri uwo mwanya nyene warinze ukava mu nzima nikakuramutsa amahoro ukomeye ukaza ngaho kuri iryo yarara biba vyiza biba bibi uraturonka nyene twabana bafungura kuri uwo mwanya. Pole sana mama. Nakundi no kwihangana. Mama ejo ni heza gose. Amen. Iryo jambo uragizeye? Ndizeye yuko ejo ari heza ukuba waramutse sikushobora kwirirwa Imana igumehezage. Amen. Vyukuri ndabakunze cyane. Mbega iyo mwaje hano ego murahaje aho muba mwaje muva vyukuri inzu mubamwe murashobora kuronka amafaranga yo gupanga inzu canke muba mu nzu zanyu? Tuba mu mashanse turagenda nko kubarya ababosi baba bubaka tugasaba aho bakaduha aho tuba turabaye hama mwene inzu ayishikirije tugaca n'ubundi dusubira kurondeza nyene tutararonka nyene tukaguma nyene tuburabuza tutarogera aho turyama. Yani hatari kweri ariko Imana yonyene ibagire neza, Imana ibafashe. Vyukuri murumvise ko ngo bano bavyeyi bibera mu bishantier haba hari abapapa bari hano haba hari imisore iri hano sinzi mbega urujya gwaruka ruba ruringa ku Kiyarara bajya bana bariga? Harimo ababa batiga n'abandi nyene baba biga muri rusange umaze kuburi kwiyarara urumva n'ivyo kwiga nta biba bifise ucubona ko atakamaro bikumariye muri rusange ntumva yuko uri mu bandi bana ucubona yuko umenga sinzi uko no bisigura wamaze kuba uba mu buzima buri ubayeho
utora ivyo kwiyarara kugira uramuke ushobora kwishiramwo ibintu vy'ishuri cane utarose ubigufashamo. None bavyeyi nka wewe uba uri hano ku Kiyarara ni nk'igiki ushobora kuba uriko wosaba uri karatutegereza kuri hajya kuri TV uri karakuraba ni igiki ushobora kuba wogira ntiwosaba canke wosaba abarundi muri rusange? Jewe nk'ikintu nabona nosaba kubo Imana iba yarahezagiye kuko Imana ntitanga kumwe hari abo Imana iba yarahezagiye kuko abantu tugenda dusumbana. Ico nosaba kimwe coba kihari nuko uwo bafise yofasha abatararonka nabo bakaronka nyimba kuvuga ati je ndamukuye muri ubu buzima nkamuha nk'agatahe akabakoze. Ico nico nobona bofasha abantu. None ko ushobora kuba uri hano ubuzima bwawe urifuza ko bwobu bwa hano ku Kiyarara ibihe byose? Nta muntu yigira yipfuza ubuzima mubi. Dufate nk'umuntu umwana yavutse nta muntu yigira yisabira ubuzima bubi. Umuntu avuga ati jewe mvuke mere nk'abandi mugabo bimaze gushika nta kundi uca wihangana nyene muri ubwo buzima Imana iba yaraguhaye. Yo ego ngo mu buzima hari kuduga no kumanuka, hari kurondera cyangwa ukabura. Ayo ne majambo amwe ashobora kuba umuntu yo kwiyumvira yuko byose bishoboka, kivuze ngo no musi ushobora kuba ufise mane ejo bikagenda ukundi. Reka no mu madisho kwa twumubaza none ko twamusanze hano kukimanga ahamaze igihe kingana gute? Ego Goje ndahamaze igihe c'imyaka 3 mara imyaka 3 nagize ibibazo bitandukanye byara ko bagabo batandukanye candagira ibibazo bikagije rica mara kuba afise abana 3 batavukana bamukuririse. Ivyo byose byarambaye kibazo kandi gikomeye. Iyo myaka 3 rero ndayibayemwo gutyo umva iryo yaranje icari intunga nabo bana. Yego. None abo bana ushobora kuba ufise vy'ukuri mu gihe uri ngaha ku Kiyarara urabona yuko ushobora kuzoronka uburyo kugira ngo wigishe abo bana? Nta buryo nabutonya kubera bimaze gushika uko nta buryo byoshobora nuko nta buryo nushobora kuronka ntarose ab'Imana yahezagiye bakabifashamo. Ku ruhande rwanje nta buryo noronka kuko nabo twavyaranye sinokubwira niyo bagerereye. Ubu nyende hagati yabo bana cyane negezwa kuvuga ati ntungwe n'iryo yarara nabo bana babayeho uko mu buzima buzimvye uko nyene. Mwe mudushikira imbere muradushikira imbere hama ab'Imana yahezagiye badushikeko hama baturabe bazoba bakoze. Mwatubwiye kandi mwatwiganiye vyinshi kumbure ndetse mu gihe iyo muri ngaha hari abashobora kuba babaraba bakabatwenga. Iyo hari abantu bari ko barabasanga ku Kiyarara kumbure ndetse babafata nk'abantu mugayitse, kumbure babafata nk'abandi bantu. Mbega mwebwe iyo muri ngaha ku Kiyarara mwiyakira gute iyo muvuye ngaha aho mubaye mu kibano babafata gute? Bategereza kugusuzugura nyene ko baba babona ubuzima urimwo n'ivyo uba uri korakora mu bategereza kukugaya nyene bakabona ko menga nta gaciro ufise menga nuri umuntu mu bandi. Ariko nibaze yuko iyo bishitse naho umuntu yo gusuzugura we wariteye ukavuga ngo jewe uko biri kose nibaze yuko muri zira yuko mwijuru hari Imana kandi Imana ishobora guhindura ubuzima. Ico ku muntu ategereza kumenya yuko ubuzima bubi cambe bwiza utegereza kubuca mu mugabo ukizera Imana uvuga ati umwanya n'umwanya Imana ishobora guhezagira ubuzima bubi umuntu ugasanga arabuvuyemo. Ego Imana ihindura ibintu kandi Imana ihindura amateka. Kibuze ngo Imana irakura ku cavu ikazokwicarikana n'abahambaye n'abakomeye. Kumbure ashobora kuba ari umwe mu bashobora kuba barondera ubuzima bwa hano ku Kimanga. Ubu buzima turi kuvuga nabwo turi kuvuga ubuzima bwo kugura imodoka, nabwo turi kuvuga ubuzima bwo kwambara neza, ariko turi kuvuga ubuzima bwo kuba umuntu ashobora kuronka icashira hano muri ventre, ashobora kuronka icashira hano munda. Rero kumbure nagira mbaze uwundi mu mama twababaje tuvuga duti mbega ubuzima bwa no ku Kimanga bwo babumeze gute? Rero nagira ndamubaze ngo kumbure iyo bari kubabona barababona kumenga n'abanataco bashoboye atani kintu boshobora kuba bo kwishikanako. Vy'ukuri ga muvyeyi wowe naho buri hano ku Kimanga ugira uvuge yuko naho ukora muri ibi bya hano mu biyara ugira ngo ntongico fungura nta kindi kintu ushobora kuba wokora mu bijanye n'imyuga? Ukuri jewe noronka abo wifashamwo kama nk'agatahe noja mu kudebagiza nkazabo two ndandaza hanyuma nkaraba ko nova mw'irarara
ukuri ibyo byaba bibaye byiza kuko irira turirimo benshi ntibaduha icubahiro babona nyine yuko ataco tumaze bwabo kuko Imana yaturemye ikadushikana ya mango turakimaze. Nukuri jewe umwuga nobona nokora mbondose uw'Imana yateye iteka noja kudandaza nkarondera utuntu ndandaza kugira ko abandi bagenda mu masoko nkarondera utuntu duto nyene tunkwiriye nkadandaza duto. Mbega iyo muri ngaha kumbure umwe twamubonye umwana yaje amuzanye hama ku bandi bana mbega iyo muje hano ku Kiyarara vy'ukuri abana iyo mubasize muri quartier aho bari umutekano wabo ubumeze neza mbega bari gukina n'abandi bana nta nkwirikizi bigera bagira na cyane mu gihe tuzi yuko iyo umuntu ari mu buzima bubi n'abana usanga naho bari gukinirwa usanga bashobora gucyozwa ibintu bitari vyiza swate bisunza abavye ubuzima bwabo babayemwo. Ico coco nicegera kibura ngo bapfuce mugari mu Kirundi bati umwana w'imba yarazize urwanko rwa nyina. Umwana bategerezwa kumwanka kuko ntaba ameze nk'abandi bana. Mugabo rero kubera kuri iyi si nuko tudatahurana iyo babazi yuko ubuzima butanga Imana nta muntu aba akwiye kwinoba ubundi tuba dukwiye gukundana tugafatana mu nda tukamenya yuko Imana ntiyamiho wisize uwo ari we wese Imana iramuha yashatse kumuha iramuha bikwiranye n'ubuzima nuko areha nuko angana. Ibyo by'abana ntibareka kutabinoba kweri tubasize uba akiri muto uragenda umujanye uba nawe amaze kuba yigiye haruguru uramusiga mu bandi nyene agakina mu bandi hama isaha igeze kuvuga ati utwo narose nze kubafungurira ukagenda ukabafungurira hama ukagaruka kuri wa murimo wawe. Ego murakoze aratubwiye ngo ubuzima butangwa n'Imana kandi Imana niho wisize. Rero tumenye ko twese turabarundi kandi turabarundi basa. Reka twese dusangire akabisi nagahiye ngo dukehanira abankana. Rero twese turabarundi twese dufashanye muri vyose twaronse kugira ngo bikunde bishoboke ubuzima tubandanye kubusabikanya na cyane ngo kuri no si uko twokwitwara vyose umenye yuko ivyo turondera ivyo uri kurondera nawe uzobijana ahubwo gikuru reka uziganirize ubutunzi bwawe ubuziganirize mwijuru ako buziganiriza kuri no si kuko umunsi wanyereye hahandi uzogenda wenyene. Cha bless.